kumwe ni kuri T.S.M once again turamukije cyane. Tugomba twige ijambo ry'Imana riri muri Kuvayo 14 ku murongo wa 15 duhera no 16 tuce dusimbuka tugende kwa 19. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho abaza Mose ati niki gitumye untakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe uramvure ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye Abisirayeli bace hagati mu kiyaga ngo Abisirayeli ngo bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Amen. Tumaze gatoye nyene cyo gice 15 ku murongo wa 19 havuga uko maze umumarayika w'Imana yahora abagenda imbere avayo agaruka inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo, ija hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hubikiza igicu hacura umwiza, ku ruhande rw'abandi haba umuco wo kubonesha mw'ijoro, ntiharusha begerana iryo joro ryose. Amen. Title y'ino munsi y'ino ndwi ni kugendana n'Imana. Hallelujah. Ni gute ujyana n'Imana, ni gute wagumana n'Imana, ni gute Imana ishobora kugendana nawe mu buzima bwacu bwose. Hallelujah. Isoro y'Abisirayeli turayibuka igihe bagomba kujabuka bari ku kiyaga gitukura, mu by'ukuri ntibabona imbere, ntibabona inyuma, ntibari guca ku ruhande ngo canke baje kundi ruhande kuko ingabo zari inyuma. Ariko mu by'ukuri ico gihe nyene niho Mose yacahagaraje imbere y'Uhoraho. Amaze guhagarara, Uhoraho amaze ikibazo ngo ati Mose niki gitumye untakira? Why uri mubegaza utakira Imana? Ni kubera iki uririra Imana? Ibaze nawe, ni kubera iki iyo ugeragejwe? Ni kubera iki iyo ugowe wegera Imana ukayitakira? Mwana majambo ni kubw'ingwane uba ufise, ni kubw'ibigeragezo uba ufise, ni kubwo ikintu uba ugomba Imana gukorera. Ariko Mose ntiyarazi ikintu afise yuko cyari gifise akamaro kandi n'Imana yarimo Imana ngo lambura inkoni yawe gusa. Haleluya. Uyu munsi hagarara kuki Imana yakuvuzeko, hagarara kuki Imana yaguhaye, urambure iyo ngabire yawe, urambure iyo nkoni yawe, uhagarare bwuma, uhizere Imana mu by'ukuri ishobora kubana nawe. Ngo habaye marayika rero ngo yabaja imbere niwe yabarongora mu rugendo, ngo icyo gihe ngo yaciye ava imbere yabo kugira ngo akingire Abisirayeli kuko Abanyegiputa bari baje kubatera, bari baje. So hari igihe tujya mu bigeragezo tukibaza yuko Imana itari kumwe natwe, tukibaza yuko Imana itabizi. Ariko ndakubwiza ukuri, Imana ikuretse ukageragezwa wenyene cyangwa ikuretse ukayitanga mu geragezo cyo kwica cyo kumira, ariko uza gushika mu geragezo yamaze kwishikamo. Niyo mpamvu ibintu byose bitungana, niyo mpamvu tugeragezwa ntidupfe, cyangwa tugeragezwa tukasubira tukabyuka, cyangwa tucika intege ariko zikagaruka. Niyo mpamvu mukundwa, kugendana n'Imana bigira akamaro kanini cyane. Ni nko kubana n'umubyeyi ugasanga uramukoshereje, ugasanga ntumwizigiye, ariko umaze kumenya akamaro kiwe ukamenya ko kuyuko ari umubyeyi wawe. Imana nayo yacu ni umubyeyi. Iyo umaze kuyimenya, iyo umaze kuyegera, nayo izokwegera. Ngo nkunda bankunda kandi abandi n'umwete ngo bazombona. Mu yandi majambo wegereye Imana, wemeye Imana, mu by'ukuri nayo irakwemera kandi ikakwemeza n'abandi, bikatuma gushingira intahe ati ujya muntu, ujya musore, ujya mu mama, ujya mu papa, ujya mwana kwere. Why? Kubera wizigiye Imana, kubera ugerana ntabari buboneka ariko haboneka ishusho y'Imana. Bigenda gute tugendane n'Imana muri kino gihe turimo? Icya mbere nuko uba ufise mpwemu yera, nuko waba wemera Yesu Kristo, kuko Imana yacu ikorera mu butatu butagatifu. Mu yandi majambo, mu gihe ufise mpwemu yera akwigisha ukuri kw'Imana, kubumana kw'ijuru, bigatuma mu by'ukuri wama uba mw'isi ariko utari uw'isi. Niyo gituma hariho n'ibyaha mu yandi majambo bitashobora kugerageza, hariho n'ibyaha usanga warabirengeye, hariho n'amategeko usanga wararengeye. Mu yandi majambo ugasanga umenga ntagukorako, ntabikugerageza. Akarorero ku bantu batanywa inzoga, hari igihe utigira wiyumvira yuko
yuko wanayihebye, utigira wimba yuko inabaho. Why? Kubera ko icyaha cy'inzoga canke irari ry'inzoga niri kugerageza. Mandi majambo, hariho n'ibyaha umuntu arengera ugasanga mu by'ukuri no kubyiyumvira no kumushikako bitamushikako. Mu yandi majambo, birashoboka hari amavuze ngo ikije kirananiye, iki ntacyo noshobora, ariko mu izina rya Yesu Kristo birashoboka, nta kintu nakimwe kidashoboka. Abisirayeli ntibyari gushoboka yuko bajabuka ikiyaga, ntibyari gushoboka yuko baca nta n'ibyari kubaho, ariko kuko Imana isumba izindi mana zose, isumba imana z'ibigirwamana, Imana iri hejuru y'Imana, ndakubwiza ukuri byarakoze cyane. Ngo kandi ugiye kuraba ico nicyo gitangaza, no yabitse iribikira ibakorera ku munota wa nyuma kugira ngo n'abanyegiputa bamenye yuko ari Imana, kuko Farawo ntiyabyemera yuko mu by'ukuri Imana yabo iri hejuru yewe. Yagiye kubyemera abanje kwibonerako. Ntube mubyara wa Farawo cyangwa ntumere nka Farawo, kuko mu by'ukuri uwemeye yuko ubanza kwemera ubanza gushyira mu bigeragezo, mu by'ukuri bibaho. Ariko nyuma umaze kuburirwa mwene data, wihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Abumvise no jambo ryose twifurije imbaraga z'Imana, ububasha bw'Imana, nugera n'Imana ibihe byose. Mu by'ukuri iyo Kristo cyane kanini cyane, ndakubwiza ukuri ubuzima bwawe buzohinduka kandi uzabaho mu munezero uruta iyindi minezero, kuko Kristo ni umwami n'umukiza. Mu yandi majambo, he will take over everything that you carrying. Reka dusenge dushime Imana kuri no jambo. Nyagora kungama urubura kandi uwiteka, turagushima turagukenguruka, uri umwami w'abami koko, uri Imana isumba byose Papa. Turasabye kujyana nawe, kugendana nawe, kwamana nawe ibihe byose. Turagushima kuko uruwera kandi uwiteka Papa, urakomeza kubana natwe ibihe byose. Nyagora kungama abari wewe uduha direction, ngo kongo niwe nzira, niwe kuri kandi niwe bugingo, ngo nta uzoca kwa data ngo utamujanye. Kuko ibyo Nyagora kungama dusabye uduhe direction, utubere GPS muri byose na wose, ni kubw'izina ryawe ryera. Amen. Yari T.S.M, tuguhaye ikaze ubugira kandi ntibagena subscribe. Imana igakungisha. Amen.